gwanje aumve komine ni kwawe aumve komine ni rwacu aumve nimuze tuyikorere aumve ni komine yawe. Nobibutsa yuko uno musi mukuru n'umunsi mukuru wa mbere uhimbajwe twinjiye mu ntunganyo nshasha y'igihugu. Amakomine yagiye arahinduka, murabizi hari amakomine atakihari, twavuye ku makomine 119 tuja ku makomine 42. Rero twese twiyumve nkuko bagiye barabibashikiriza, twiyumve mwayo makomine ubu turimo, tuyakunde tuyakorere, ahubwo tutangure kuraba ingene tuyateza imbere. Inguvu twahora dushwiragiza turi mu makomine menshi tuzegeranye, tuzishire hamwe, tuteze imbere komine yacu. Ubu munsi mukuru rero nturi kurahimbazwa ngaha honyene, n'umunsi mukuru uri kurahimbazwa mu makomine yose agize igihugu cyacu cy'u Burundi. Murabona yuko tutawitabiriye neza hano iwacu, ngira kumbure nuko tutari bwo twiyumvemwo iyo ntunganyo nshasha. Turizeye ko mu mwaka uza tuzoba twahinyanyuye ibintu bikaba bimeze neza. Nababwiye yuko ari akaryo keza ko kwirimbura tukaraba bimwe mu byo twagiye turakora. Twazidutse turaraba bimwe mu biriko birarangurwa, na cane cane murabona ko turi mu gihe cici, aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi General Majoro Evariste Ndayishimiye aduhimiriza yuko ata sezo nimwe twofisha ubusa. Hariho sezo ya mbere ariyo bita A na B, haba ari mu gihe c'imvura. Sezo C naho ni mu gihe cici. Baraduhimiriza yuko dushobora gutera ibiterwa bitandukanye tukaza turabivomera. Turashimiye rero abene gihugu bo kuri uno mutumba wa Kigamba twashoboye guhimbariza ko uno munsi ingene bagiwe imbere n'umufundi w'indimo bashoboye kugira ibintu bihambaye. Twagendeye mwese mwavyiboneye aho bakweza amazi kandi bashize hamwe ingufu, baraca imikobeko, barazana amazi, bakaguma barima mu gihe cyose, haba muci haba no mu mvura. Ni imirima yari imeze neza cyane kandi ari mu gihe cici. Duce duhamagarira abo bakiriko barakwega amaguru, kuko ujya mugende twabonye yuko ushika ahantu hatari hato, ariko hari habo aca impande yabo, mugabo ugasanga nta na kimwe bariko barahakorera. Rero nyene icubahiro araduhimiriza cyane kuvavanura n'ubunebwe. Bijya ugiye kubiraba bica biza kudutukisha twitwa ibinebwe. Tuvavanure rero n'ubunebwe, ahubwo dukamishe iciza twarose. Kuba ajya amazi aca hajya ni iciza twarose, ko rero ico ciza twakirose tukigumye ntitutwirekure. Twabandanije kandi duca n'imikobeko kugira ngo ajya amazi agume agenda gushika ashike mu ducimbiri twose kuri uwo musozi wa Kigamba. Rero murabona yuko bitarahera, tubasabe tubandanye dushira inguvu hamwe, ijya mu kobeko muze mubandanye mubandaniriza harya nyene twawusize. Ibi byose rero yabintunganyo nshasha ni mu kugira ngo dushobore gushira neza mu ngiro ya mbono kazoza
y'Uburundi buteye imbere bwifashe mu 2040 kandi buteye imbere mu 2060. Nkaca mbaza ikibazo, ndakibajije wewe uri ngaha, mbega none wewe uriko witegura gute kuzoba umuryango wifashe? Uriko urakora iki? Kuko iyo mbono kugira tuze tuyishikeko bibanza guhera hajya mu muryango, bihereye mu muryango bigaca bikwira igihugu cyose. Duhere rero uno munsi hariho abamaze kubitangura, hariho rero n'abatarabitangura. Umwe wese yihe intumbero. Jewe ko nahora mba muri nyakatsi, reka mpindure nubaka inzu y'amabati. Ko nahora mba mu nzu y'amabati mugabo itageramo agasima, nubake irimo agasima. Ko nahora nimbura ibiro 50 by'ibiharage canke by'ibigori, reka nihihangiro ingene nzotangura kwimbura itoni. Ibyo rero umaze kuba ufise ihangiro, ukora ibishoboka byose kugira ngo ushobore kuyishikako. Iyo utagira ihangiro ntaho ushika, kuko naho wowe uri kuragenda ngaha mwibarabara ugaca uhura n'umuntu ngo sha twicare harya tube turifatira kamwe, ucukata ugaca ugenda. Mugabo uzi yuko ufise ihangiro, nimba warugiye kuri uriya musozi umuntu akagukatisha ugeze ngaha, umubwira uti urarimbikira uzorimpa, hanyuma hariyo ikintu cihuta ngiye gukora harya, ntaragiheza sinshobora guhagarara. Byose rero bihagaze kwihangiro. Twihihangiro uyu mwaka uheze tuze twirimbure turaba mbega ryahangiro twari twihaye twarashoboye kurishikako. Niwasanga utarishitseko ucuraba igituma utarishitseko. Ivyo rero biradusaba ko tuba mu bumwe tugakorera hamwe, nkuko icivugo canye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kigira giti turi kumwe twese birashoboka. Tukigira icyacu tugishire mu ngiro, dufatane mu nda. Numvirije ibyaranguwe gutororokanya, ariko novuga nti muri ivyo byaranguwe haracarimwo agahazi. Nkaca ntera akamo ko mu bizokurikira mu mwaka uza turiko turirimbura tuzokwinjire mu bisata byose. Nko mu gisata kijanye n'uburimyi n'ubworozi ntaco numvisemo. Twari kuba twumvise tuti muri komine Ruyigi twararose amatoni anganuku y'ibigori, amatoni anganuku y'ibiharage, y'isoya, eka ibiterwa bitandukanye. Tukumva n'amahinguriro tuza turubaka. Turafise ihinguriro hajya mu Rusengo rimaze igihe yicaye. Nagire nsabe abari mu nama mpanuzwa jambo ya komine iherutse gutorwa, mu bintu muzokwiga ubwa mbere muzoturabire igituma rijya hinguriro riri mu Rusengo ritaratangura gukora, kuko n'uruhombo runini ku gihugu. Mwihinguriro bariko bararyubaka batubwiye ko rifise ubushobozi bwo gushobora gusya amatoni 1000 kwisaha y'ifu. Murumva kuba ryicaye rimaze hafi imyaka 2 ryaruzuye mugabo ntirirashobora gukora. Muzogishire mu bintu vyihuta bitegerezwa gukorwa kugira ngo igihugu kireke kuguma gihomba. Ivyo rero kandi kugira ngo tuzoshikire irya mbono kazoza, hariho ivyo tubwirizwa kandi kuvavanura navyo. Birasaba ko duhindura ingendo tuyihindura kwinshi, tuvavanure n'ubunebwe, twihe ihangiro. Nimba tutahora twiha ihangiro, tutangure uno munsi
tugiye nari nabivuze. Twongere kandi tuvavanure n'amarigara. Hariho usanga bicaye ku kayoga, bamye barabitwereka harya mu gakino, bakanka no gufungura ngo mpaka ngo barose akayoga. Hariho inzoga ngaha zigisibije, sinzi ngaha ko zihari, zirahari agasara bwayo. Izo nzoga rero mubanze muzishire ku ruhande, umuntu apfume ayisoma ariko arikura akuya kuko avuye ku kivi. Nk'uko twebwe twabanje kuzindukira mu bikorwa rusangi, tugasha tuza gusangira ngaha kugira ngo twivune akanyota twakoze. Twongere kandi tuvavanure no kuza turihanira. Tumaze iminsi twumva hari abantu bihanira bagiriza abandi ngo nabarozi. Nta muntu n'umwe atazi yuko muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi icaha cyo kwitwa umurozi nta kihari kuko umuntu avuga ngo naka n'umurozi, mugabo aterekanye ingene yariko araroga, bagaca umuntu wese ashaka kugutoteza agaca avuga ngo urumurozi, agaca atangura kukwirukako. Numvise hari imitumba bimaze iminsi biriko birabako hariya mu za Rusengo, tugaya dusaba yuko abakora bene ubwo bubisha bovavanura nabwo, ahubwo bafise akababakiye bakitura abajejwe kubatunganiriza, haba mu butungane canke kunyamiramabi. Hariho n'abandi usanga bakora ububisha butandukanye, no bushira mu mugwi wo gutoteza, kuko nk'umuntu ashobora kuba yabuze uwiwe akaja kumushingura, hagaca haza uwundi muntu akarandagura ibikoresho yamushinguyemo agasiga imva irangaye. Urumva ko uyo muntu yagize kubura uwiwe, naho yari yamushinguranye iteka bagaca baza bakahonona, biramutera igikomere, mbere afise umutima uhuha ugasanga yahahamutse. Amaze guhamuka murumva ko bya bikorwa by'iterambere naheza ngo asubire kubirangura. Ari aho nababwiye yuko dutegerezwa guhindura ingendo. Tugasha dushimira nabo mu butungane ingene kuri ico kijanye nabonona imva bashoboye kugifata mu ntoki, bagaca urubanza, bakarucira urubanza abari bafatanywe itonga, bakabacira urubanza wikibiriraho. Ico ni ikintu c'iteka. Tugaca dusaba rero umwe wese muri bijya bikorwa igihugu cyamushinze, muri bijya bisata bitandukanye, yuko yoba ijisho ryiwe. Ndavuga ryiwe kubera iki? Leta turakunda kumva abantu bavuga ngo leta nagira ndakumenyeshe yuko ni jewe ni wewe hajya uriko urakora, uriko urakorera leta. Na wewe wamurimyi uriko urarima, uriko urakorera leta muri ya ntumbero yo kugwiza umwimbu. Umwe wese rero mu byo ajejwe akore atabera intambamyi uyundi, ariko dukore twuzuzanya, dukore dukorera mu runani dushiranako, kuko tudafatanye mu nda tuzosanga na bwa Burundi bwifashe tutashoboye kubushikako. Umwe wese rero iyi mbono kazoza ayigire iyiwe, dukore twuzuzanya, turwanye ibiturire. Tubonye uri ko aragira igiturire tumuvuge, tubonye umuntu ariko aracisha ibintu mu kinywabi tumuvuge, kuko niyavyinjiza bitarisha ikori, irya kori niryo rivamwo ya mafaranga ahemba b'abakozi ba leta bose mu bisata bitandukanye. Uwushingira ikibaba uwo wese aba ariko aronona itunga ry'igihugu, nawe nyene aba yifatanije nawe. Rero reka se n'ugarukiriza ngaha, ndabashimira cyane mwebwe mwashoboye kwitaba no musi mukuru. Nkabasaba kugenda mushire mu ngiro iyi mbono kazoza,
tuyigire iyacu, n'abataje mubashikire mubabwire ibyavugiwe hano kugira ngo nabo ejo ntituzosange ari bo badusubije inyuma. Twese tugire ku murindi umwe. Abari muri komine hariho igitabo c'intara c'imigambi y'intara ya Buhumuza, nabo nyene bazokirabe kugira ngo mu gutunganya neza intara ikomine baze bavyisunge kugira ngo twese turi kumwe dushobore gushika muri bwa Burundi bwifashe kandi buteye imbere mu 2060. Imana ibahezagire.